wanamubaza musohotse ati mbega gute ngo sha ngo kuri byari biryoshe ibiki bavuze iki byaguye hehe niri iye byaguye hehe byaguye ku rutare si hari ibyumviro birahandi handi hari n'umuntu ashobora kubona ngo aricaye ariko arumviriza kumbe ari he ariko aracuruza cyangwa ariko araburana cyangwa ariko arateka ariko ariyumvira ingyaba ariko barateka muhira kandi ari mu rushengero satani yagiye aramuzibira hari abantu bama bahombye kandi baje mu rushengero abandi ba kabiri bakunzi ba Holy Canaan TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tusenge. Yesu wanje mwami wanje shimagizwa ku rukundo wadukunze mwami shimagizwa kuko watugize abana ko twebwe nta sezerano ryo kubona Imana twagira ariko uyu munsi tuyibona kubera wewe ko ari wenzira n'ukuri n'ubugingo ari wewe ushobora kudushikana ku Mana kandi ndagushimira nawe mukunzi wanje kwaduhaye nkemu yera uwo nawe ni watuma dukura ni watuma dushikama mu ijambo tukaba abantu mwami Imana twame ivyamwe kandi nawe ukanezerererwa ivyo turiko turakora shimagizwa mukunzi kuko utubereye maso cyubahiro cyose n'amashimwe bikugarukire mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje senze nizeye kuvyumvise amen amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo rinda icyo wahawe rinda cyane kuko umwansi umugamba afise nuko agutwara icyo wahawe nuko udashobora kuba umuntu yama ivyamwe ntashaka gukura ntashaka ko ijambo rishinga imizi muri wewe ashaka kuri gutwara kuko ijambo bantu b'Imana niryo rituma dukunda Imana niryo rituma twizera niryo rituma twama niryo rituma dukura tukava mu bwana haleluya ariko abantu batabibereye maso ijambo nta na kimwe ribakorako ariko reka twumve by'ukuri ivu ryiza rimera rikama ivyamwa n'umuntu yakubona akavuga tujya mu ntu by'ukuri yarahuye na Kristo imvugo yiwe ingendo yiwe ikugwa vyiwe bivuga Kristo kumwe Petero murazi ko bamubwiye ngo reka uri kuvuga ngo ndi kumwe nabo ati no kuvuga uvuga cyo kimwe nabo n'ingendo yawe nico kimwe n'iyabo. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Luka igice 8 duhere ku murongo wa 4 dushikane ku murongo wa 8. Ishengero rinini rirakorana kandi abavuye mu bisagara byose baza kuri we abacira umugani ati umubivyi yasohoye imbuto ziwe akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira barazikandagira inyoni zo mu kirere zirazinobagura izindi zigwa ku rutare zihejeje kumera ziruma kuko zibuze ahabomvye izindi zigwa mu mahwa hagati amahwa amerana nazo arazinyoha izindi zigwa mu ivu ryiza ziramera zama impeke imbuto imwe ikamijana avuze ivyo avuga n'ijwi rirenga ati uri n'amatwi yumva niyumva. Haleluya. Nanje niko ndavuga ngo uri n'ugutwi nategere ikiri jambo rigomba kutwigisha. Iri jambo ririko ribwirwa abakristo binjira mu ishengero. Iri jambo ntiriko ribwirwa abapagani batinjira. Ririko ribwirwa abantu bakiriye Kristo bakamwizera. Murumva ko avuze imigwi y'abantu bane.
kandi abo by'ukuri bari mu ishengero, bari mu ishengero. Rero niwumvira ijambo wewe uca wiranje umenye ngo ndi muri uyu mugwi, umenye ngo ndi muri uyu mugwi. Urumva imbuto, niwumva imbuto umenye ko ari ijambo. Iminsi yose ugiye mu rushengero hajya imbuto ibisohotse, umubibyi abahejeje kubiba. Umubibyi abagize iki? Abahejeje kubiba. Canke iri kurasoma ijambo wewe wenyine utanagiye no mu rushengero, ni imbuto uri kurabiba, ni imbuto uri kurabiba. Kandi imbuto yose iyo ibibibye yategerezwa kumera. Ariko mwumve amatere ane yaguye agwa muri iyo murima. Uyu murima n'umutima wawe, n'umutima wawe. Hari umuntu ajya mu rushengero ijambo rikavugwa, ari hehe? Ari kuri WhatsApp, ari kuri WhatsApp, bariko baravuga, ariko arakurikira, ariko arakurikira kandi yaje, yaje. Satani yamutwaye, yamutwaye, yamubujije kumva ijambo. Wanamubaza musohotse ati mbega gute? Ngo sha kuri byari biryoshe, ibiki bavuze iki? Ryaguye hehe? Niri iye ryaguye hehe? Ryaguye ku rutare. Si hari ibyumviro birahandi handi. Hari n'umuntu ashobora kubona ngo aricaye ariko arumviriza, kumbe ari he? Ariko aracuruza, canke ariko araburana, canke ariko arateka, ariko ariyumvira ingyaba ariko barateka muhira, kandi ari mu rushengero. Satani yagiye aramuzibira, aramuzibira. Hari abantu bama bahombye kandi baje mu rushengero. Abandi ba kabiri bobo bararyumviriza, bararyumviriza kandi bakaryoherwa, bagateraza haleluya, bagasiremba. Ariko bashika hajya hanze, umva Satani bahagaze ku muryango, acaza umenga azanye igome, agafuta. Kandi by'ukuri wamubonye ko ariko araryakira, wabonye ko yagize umunezero, wabibonye. Ariko ijambo risigaraho nyene. Ni wo mubaza uti ntabarumbwire n'ijambo rimwe mwize ngo agende anariguha. Oya, ntajyo yogu, kuko umwansi yagize yavuze, yakuye mu mutima wiwe. Haririyo nta mizi, ntiryashinze imizi ngo ari mediteko, ari kure muri rema, rizane muri, ari kure muri rwose, arishire muri rema, rimuremere igitangaza, never nibikunda. Hakaba n'abandi yumvise ijambo araryakiriye, ararinezererewe, nukuri. Ariko kubera imyitwarariko, kubera ibibazo, ukwizera kugatakara. Ibyo yakiriye yari yizereye, akabona ati yo none ibi byije gute, bije gute? Ugasanga wa mwitwarariko, urumva imbuto yameze, yanakuze. Uranamubaza ati uyu munsi ati yo twahimbawe, twanezerewe, batwigishije neza, akanagusigurira n'ijambo. Mugabo wajya kuraba wa muntu ashitse mu bibazo, kwakwizera kose aho wakubonye, kwakwizera kose aho wakubonye, ugasanga ariko ararira, ugasanga yacitse intege, ugasanga asa n'ibihe, ariko ngo iyindi tere rero iryo jambo ryaguyemo akaryakira, akaca ashika muhira, agasubira akarisoma, agakuramo iciwe, akagihagararako, akakigenderako. Urumva akizera ijambo, hamwe atakintu na kimwe gishobora kumunyiganyiriza.
kavuga ati ico nakiriye nacakiriye nta muntu numwe nta kintu na kimwe gishobora kuntera ubwoba byaguye hehe byaguye mu ivuri ryiza haleluya wanabona abandi bacitse nakabwira ati komera satani ga Yesu ntiyavuze ko ibyago byose bizokugwa erega hari abantu bazi ko gukizwa umengo intambara zirakuwe ahubwo niho ziyongeranya kuko satani abavuga ati ubu uyu agira ncike agira ncike acagwana uburyo bwose bushoboka gutereza ibyo kugira ngo aguce intege ariko iyo waronse ijambo ryaguye mu mutima wawe rikashinga imizi uravuga ngo satani biguma cyangwa byoro ndakomeza urugendo ndazi icyo Imana yambariye ndazi umugabane wanje kuhari kandi uyo ntegerezwa kuwushikamo haleluya muze muraba abantu bose bashitse mu bintu bikomeye suko batagwaye intambara bahuye nazo ariko kuko afise ijambo haleluya bakarihagarara ko bakizera icyo bavuganye n'Imana uravye nka Daniyeli yaravuze ati kubaho jewe ni inyungu no gupfa ni inyungu jewe sinshobora guhemukira Imana ati urabona ko intambwe bazisonzesheje ati nta problem jewe ndaziyonje Kristo anezerwa n'umutima wa Daniyeli amanuka mu ntambwe ati mwantambwemwe mwugara iminwa haraje ubutaribwa kandi zari zishonje ziramwakira zimubera imatera ryamako umuriro ati nimusenge iki gishushanyo mucikubita imbere kuko nta muntu n'umwe ashobora kubakura mu maboko yanje ati iyo dusenga ishobora kudukiza nayo itodukiza ntidufukamira igishushanyo ati mbega murabona umuriro ko bawakije nta kibazo upfa twese singorane dutaha iwacu byoroshe Yesu ati reka ngene ndabatangeye ngo wawutere wasanga niyari Nebukadineza ntiyamuhishuriwe haleluya ibibazo bizokwamaho ariko ufise ijambo muri wakidi akagizera ryarashinze imizi nta kimunyiganiza nta kimutera ubwoba oya yobu ivyiwe byose abiwe bamuhezeko ivyiwe byamuhezeko bati tukimana uyiveko none we ubona we ukimaziki ukimaziki jewe navuye mu nda ya mama ataco nzanye ati nzosubira mu nda ataco ntwaye atari izina ry'Uhoraho rishigwe hejuru haleluya rikomeze gushimwa naho umubiri wamvuye ko n'abana baheze naho amatungo yaheze jewe igikomeye saya matungo nayo nazanye uwayampaye yasubiyeko jewe ndakomeza urugendo ndaza umugabane wanje iyuri haleluya aratekana ivyo bantu b'Imana bishobora uwanywanye n'umwami bishobora uwagize ijambo rikamubera umushinge haleluya uwagize ijambo rikamubera umushinge undi bavuga amajambo nk'ayo nayo goyigoye ntivyokunda yobona ibyo akiye bati Imana nta mana pardon ati Imana ntiyonkorera ibi ndayikorera oya ndayivuyeko urayivuyeko none ahuroye ni kandi ari abantu benshi bavuga gutya ngo jewe Imana inkoreye ndayihevye none kuyihevye uroye ko nahuroye ari Imana ihagaba ko nimwe mufise ari Imana izigaba none wumva uroye Petero aravuga ngo Yesu amubajije ati mwegwe ko mutagiye ati twe twokumva tukaja he kwari wewe ufise ijambo ry'ubuzima kwari wewe ugawe intambuko urongora intambuko zawe ushatse kubona uyu mwanya ibyacu byorangirira aho nyene yari yaratahuye rero nawe muntu w'Imana ndakwifuriza kuba mu ijambo ry'Imana ko niryo rizotuma udatinya ikigerageza icyo aricyo cyose niryo rizogushigikira niryo rizogukomeza Imana yo mu ijuru ibampezagirire Yesu Kristo umugororotsi
ndagushima kandi ndagukunda ntiwadusize turi imfuvyi waduhaye impwemu yera ngo dukomereze muri uru rugendo duhuriramwo n'ibitugora n'ibitunaniza kandi waduhaye n'ijambo ryawe kugira ngo riturongore ukuri twaraguhawe uwo ugushinzemo imizi ntazokwigera nyiganyizwa n'umunsi umwe shimagizwa rero kandi wubahwe mu izina rya Kristo Yesu umwami wanje senze nizeye kuvyumvise amen amen mwarahezagiwe kugira umunsi mwiza